shengero ry'Imana tugomba gutahura ngo twebwe iyo turiko turasenga turi abantu bashinga amategeko. Twahamagawe nk'ishengero tuvuye mu minsi y'amasengesho, gituma navuze ndi gusenga ntibihera. Twahora mu minsi y'amasengesho ariko gusenga ntibihera. Ariko ndashaka kubibutsa no kubankuhaja ingene ubuzima bwacu bugomba kugigwa na kino gikorwa mu buryo budasanzwe, ariko importance y'ingene twege dusenga turi hamwe kandi turi kumwe, ingene ibintu bigomba kugwira mu buzima bwacu canke bwaba bene data bene so muri kumwe. Ariko ndashaka kuvuga ngo uno munsi defo ya eglise abantu ntibafise amacercle ya prière. Ntidufise amacercle ya prière mu bagenzi dufise basenga bizera, ntidufise amacercle yo gusengera hamwe, ntidufise ibihe byo gusengana, ntidusangira amasengesho. Turasangira ikiyago tugasangira ikawa ariko ntidusangira amasengesho. Nivyo turabikora nk'ishengero tugahura tugasenga, ariko n'igihe ibi bitabaye mushobora kuba muri serure imwe cyangwa mugashobora kuba muri quartier imwe cyangwa mugashobora kuba muri abagenzi. Ariko nashaka kubankuraja uyu munsi iki kintu cane, uyu muvyeyi dusenga Imana dusenga, uravyumva hariho ico yaduhamagara yavuze ngo nitwasenga tuvuge ngo ubwami bwawe buze. Ça veut dire ko Imana yahaye autorité abizera, Imana iha autorité ishengero kugira ngo twege dushobore kugira gute kumanura ubugombe bwayo, kugira ngo twege dushobore gusaba yuko ivyayo aho biri mu ijuru biza ngaha mu isi, dushobora gushingura, dushobora gushinga ibintu bishasha, dushobora gutegeka, dushobora guhamagara ubugombe bw'Imana mu miryango yacu, ubugombe bw'Imana muri sante yacu, ubugombe bw'Imana mu bikorwa byacu, mu iterambere yacu, mu mibereho yacu ya misi yose. Turavuga ngo ubwami bwawe buze.